Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu igenekerezo rya 22 ntwarane 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yakuye mu mabanga umuyobozi wa karitiye gatandatu ya Buyenzi kubera kudafata mu minwe ica isuku. Umuyobozi w'ikaritiye ya gatandatu muri zone Buyenzi komine Mukaza yahagaritswe mu mabanga yarimwo inyuma yaho umukuru w'igisagara ca Bujumbura agiriye mu makaritiye atandukanye araba uko isuku ryifashe. Muri karitiye Asiatique uburiro bwugawe burundu kubera ibibazo vy'isuku rike yahasanze bishobora kubangamira amagara y'abahiherereza utwo bafungura. Abo batugariye kubera isuku ririko riboneka aho bakorera yagenda arabaca ihadabu riri hagati y'ibihumbi 50 hamwe n'ibihumbi 100. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido. Nayo mu ntara ya Bubanza harekuwe abanyororo 157 bakaba barekuwe icese n'umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ubutungane Domine Banyankimbona. Abarekuwe bari kubiri. Umugwi wa mbere ugizwe n'abahejeje ica kane c'umunyororo baciriwe kandi bigenjeje neza. Umugwi wa kabiri ukaba ugizwe n'abagirizwa ivyaha bito bito. Vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya uri kumwe natwe. Nayo ibugendana umupolisi yishe umuyabaga. Ndayikeza Thierry w'imyaka 24 yarishwe n'umupolisi. Ico kibi cabaye kuri uwu wa kabiri wa 19 ntwarane 2024 mw'ijoro ku mutumba Gitora muri zone Mugera muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bari mu gashavu basaba ko hoba urubanza rw'ikibiriraho kuri uwo mupolisi yarashe uwo muyabaga co kimwe n'abandi bapolisi babiri bari kumwe. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye. Nayo kandi hariko haravugwa ukudurumbanya Agathon Rwasa. Umushikiranganji hashejwe ibibazo vy'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yaremeje kuri uwu wa mbere ivyavuye mu ikoraniro ridasanzwe ryashize ku burongozi bw'umugambwe SNL Nestor Rugirukishaka ku wa 10 ntwarane guheze. Iryo koraniro ryakuye Rwasa Agathon indongozi y'umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi. Ariko ico Girukishaka azi ni kimwe mu mategeko ni warongoye umugambwe SNL. Arahumuriza Agathon Rwasa ko hatazokwirukanwa mu mugambwe ariko ko guhera ubu hari umunywanyi asanzwe. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko abaharanira agateka kazina muntu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bariko bariyamiriza ingingo ya leta ya Kongo yo kugarukana igihano co gupfa. Igihano co gupfa cagarukanywe muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Gusa ico umuntu yovuga nuko iyo ngingo idahurizwako na benshi. Uretse abavuga rumwe n'ubutegetsi, abantu benshi batandukanye bariko bariyamiriza kugarukana igihano co gupfa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Esayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe. Urafyonda ko hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo buramvuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Thierry Ndayikeza w'imyaka 24 yishwe n'umupolisi. Ico kibi cabaye kuri uwa kabiri wa 19 ntwarane 2024 mw'ijoro ku mutumba Gitora muri zone Mugera muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Abanyagihugu bari mu gashavu bakaba basaba ko hoba urubanza rw'ikibiriraho kuri uwo mupolisi yarashe uwo muyabaga co kimwe n'abandi bapolisi babiri bari kumwe. Kubw'abanyagihugu uwo mupolisi yarashe amasoro Thierry.
uwo yishwe yari kumwe n'abandi bayabaga babiri nka David Baravuga ndetse na Fulgence Nkurunziza abategetswe n'abapolisi gufukama baca babugururira ko umuriro. Iryo bara ryabereye hafi y'ikirindiro c'abasirikare, ivyo ni ibivugwa n'abanyagihugu. Thierry Ndayikeza yafashwe n'amasoro mu nda yaciye acikana ubwo nyene nk'uko bivugwa n'ababibonye. Bagenzi biwe babiri barashoboye gucika kuri ayo masoro y'abapolisi, ivyo bikaba ari ibisigurwa n'umwe mu ndongozi. Abanyagihugu bazananye agashavu aho iryo bara ryabereye, bagomba gutana mu mitwe n'abo bapolisi. Abo bapolisi baciye bahungira muri koperative yegereye aho nyene nk'uko bivugwa n'amasoko. Amasoko mu gipolisi akaba yemeza ko abarongoye igipolisi mu ntara no muri komine bashitse muri ico kibanza kugira ngo barabe uko vyagenze. Abo bapolisi batatu baciye bahagarikwa ubwo nyene. Abatowe hamwe n'abanyagihugu bakaba basaba ko hoba urubanza rw'ikibiriraho kuri abo bapolisi batatu. Nayo kandi umushikiranganji ajejwe ibibazo vy'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yaremeje kuri uwu wa mbere ivyavuye mu ikoraniro ridasanzwe ryashize ku burongozi bw'umugambwe SNL Nestor Girukishaka ku wa 10 Ntwarante guheze. Iryo koraniro ryakuye Rwasa Agato, indongozi y'umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi. Ariko ico Girukishaka azi ni kimwe, mu mategeko niwe arongoye umugambwe SNL. Arahumuriza Rwasa ko hatazokwirukanwa mu mugambwe, ariko ko guhera ubu hari umunywanyi asanzwe. Ku bwa Nestor Girukishaka, Rwasa Agato ntazokwigizwa inyuma nubwo ikoraniro ryamwigije inyuma y'ikibanza c'uburongozi bwa SNL. Ico dutegekanya kumukorera yarakoreye SNL, nibaza ko aguma ahabwa ikaze nk'umunywanyi asanzwe wa SNL. Icakozwe kwari uguhindura uburongozi ku rwego rwo hejuru gusa, ariko si impinduka kugira ngo Rwasa afutwe mu mugambwe, oya. Abishatse haracari ngaho nk'umunywanyi asanzwe w'umugambwe nk'uko twese twabaye abanywanyi b'umugambwe ndetse n'ibindi. Kandi igihe haje ico kugwanira kiragwanirwa gushika intsinzi ibonetse. Ntitugwanira kuba hejuru y'abanywanyi gusa, tugwanira ikintu kugira ngo gitsinde uba umunywanyi utaba we. Ivyo ni ibisigurwa n'indongozi nshasha ya SNL yiyamirizwa. Ntibizeye Rwasa, ntitwamugiriye icizere, ntitwizeye umugambwe, twama twizeye umugambwe, n'ubu abanywanyi baracizeye SNL. Ntibafise icizere ku mushasha yatowe canke uwahora arongoye umugambwe, oya. Niko Nestor Girukishaka abandanya. Rwasa yarananiwe gushira mu ngiro imbono yiwe bwite. Ku bwa Nestor Girukishaka vy'ukuri ni umunyembono, yari afise imbonakazoza, ariko ubu iyo mbonakazoza ntiyashoboye kuyishira mu ngiro kuko ntiyashoboye gushira hamwe abanywanyi. Ivyabatumye bashaka guhindura uburongozi, kuko akaba ariko yemeza. Amatora yo mu mwaka w'2025. Ku bwa Agato Rwasa, amatora y'abashingamateka n'abakenguzamateka ategekanijwe mu mwaka w'2025 ntashoboka SNL itarimwo. Ariko umurwi mushasha siho uhagaze. Ubona ko ubu si umugambwe CNDD-FDD wahungabanije umugambwe wa Rwasa, ahubwo n'abagize ibiro vya politike babonye ivyo bihaze baca baravuga bati nitwotakaza umugambwe, ntituzoreka umugambwe uve mu kinogo. Ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo unagurwe. Rwasa ntarota atezura canke ngo ashinge uwundi mugambwe. Ndemeza ko hatari umwanya wo gutanguza iyindi migambwe. Dufise imigambwe 35 mu Burundi muri iki gihe, ariko genda murabe urubuga rwa politike rurugaye kuri bose. Myinshi kandi muri iyo migambwe iri ngaho kugira ngo uhezagire ibikorwa vy'umugambwe uri ku butegetsi barenganije abanyagihugu. None mwumva twobandanya duhenda abanyagihugu ko turi muri demokarasi? Niko yidoga. Ku bwa Rwasa, ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibwashoboye gushira mu ngiro ivyo bwemereye abarundi
hanyuma ngo bwemere ko abarundi bihitiramwo indongozi biciye mu matora yisanzuye arimwo umuco kandi mu buryo bwa demokarasi. Gutabaza: dusaba umuryango mpuzamakungu n'akarere guhaguruka nk'umuntu umwe kugira ngo batere igitsure ubutegetsi biboneka ko butera buba ubuhonyanga amategeko. Uko akaba ariko birangizwa na Rwasa acibona nk'indongozi ya seneri. Ngaha akaba ariho nsoreje amakuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.